Basha Parsem izoshobora gushikana message ahakenewe kugira ngo indyane z'amatora ntituzinjiremo nk'abakozi dusanzwe turi mu ngorane zitagira ingero kubera umiseze twarandikiye nyiricubahiro tumubwira tuti le panier de la ménagère uko ifise no munsi uko bimeze twagejeje guharura le travail moyen twarabonye ko bidashoboka ko ubuzima bubandaye dusaba ibiganiro tuti twicare tugire gutya ubwo turashima ko umuhinga ivyo yatweretse yuko hageze amatora mobilisation des fonds zose ziraboneka ubwo l'essentiel à la production tukabona abantu basavye ibiganiro ko bitarengana neza ubu rero nk'uko abandi bavuze iki kiringo twimirije ntitubona neza ko bizokoroha ko abatora ibibagoye barimwo umwanya w'akaruhuko umubwiye uti ja muri ibi ndakwereka yiyumvira kuja kuraba icorenza umunsi kugira ashobore kubaho umuntu uko bimeze hagacaza ikindi kintu rero nibaza mbega aha twishize mu ngorane z'amatora menshi tubiterwa n'iki amatora bavuze mu myaka 10 iyo vision turimo turayifitiye espoir de réussir émergent 2040 uharuye 2025 législative 27 présidentielle 30 législative 34 présidentielle 35 législative 40 41 ivyo uko twabonye bizogwiza ivyo bintu le risque de conflit nubwo twaba turatagatifu ntihazobura akaderapage kadusubiza rero mu ngorane babakoze ho kuguma kukivi bave kukivi baje muri ibi twagize espoir 2020 nko kuvyerekeye abakukuruke le président avait annoncé une mesure exceptionnelle atawuri twari bwayumvane mu gihugu inyuma y'amatora imiburi ngiyo legislative yarangiye campagne zo bimeze gute abazoja muri campagne arico muzobivugako abakozi bake barabirindiriye mwavuze aba jeune mwavuze abakenyezi mwavuze abapati mugorero traité message à transmettre lors de la campagne électorale imeze gute pour espérer amatora meza inyuma yayo umuntu aronka agahengwe twarakiye ngaha mu biganiro nk'ivyo mu misi iheze Parsem yorganije nyene tuvuga transparence budgétaire umuhinga yavuze mobilisation des fonds sous source secrète turi muri période ya cadrage budgétaire entre guillemets austérité bwose niyo yongira ngo muri cadrage budget ntacibura bavuze kwikwiye no guprevoir ku bitorero nkazoha ko nabandi kugira baronke égalité de chance pour espérer l'équité électorale ivyo zose rero utabibona imbere hari niwaje twespera tuti ivyo muzogira vyose mugira ibidakura abakozi ku kazi kuko barya ku munsi na hene rimwe nihinjiramo conflit électoral
bagenzi emergence development biragoye rero parsem muzoshikane ubwo butumwa bakora ingufu zose zishoboka habe mu de conflit ko twabonye ko turi muri izo deje mu nteguro budget ni twava muri 2025 bazategura indi ya 27 ntibayitegura muri 27 bayitegura 2026 déjà 25 26 bazoba bateguya électoral sénatorial bazotora muri juillet muri budget yindi mbega le conflit électoral en soi inzego zonyene zizobisikanya gute ko tutakivuga l'Assemblée nationale izobiri gukora gute après le 5 juin kwizo bitaraheza législature mbega ya budget tuvuga iba promulguée le 30 juin à minuit izoba yatowe n'abataha batiyumva kuri liste no munsi déjà muri iyo débat ingene bazoyikora bayitorera abandi bazotangura canke bazobisikanya ryari canke ari indi mécanisme turindira bazotubwira bati au mois de juin izoba géré gutyo iyo transition iraboneka neza no mu nzego rero hariho risque de conflit ko les conseils communaux bazotora sénatorial au mois de juillet les gouverneurs les 5 gouverneurs bakazotorwa banoma après le Sénat bagasinyirwa na premier ministre vice président baciye muri vya bindi nyene session parlementaire imaze kujaho caizo binga hariho des conflits de nuage muri legislature ihera n'itangura navyo bitaboneka uri kurabira neza abantu bakiyumvira gusa z'amariste cyaye kwirukanga kuja kuri liste bloquée gukoma amashi kurara ijoro uraba ko liste bagushizeko mes chers amis ibiganiro n'ibigwire se niko babisavye abantu batekane sino liste bloquée ni dutuma byose bitagenda neza kuko ntibagenda gukora icyo abarepresenta baja gukorera uwo batuye mbega ibyo twumvise entre guillemets ko hari abahinduye imigambwe muri transition batarava muri Assemblée nationale mugabo ntibakugweyo mugabo bo bari ku mariste nta injustice sociale yo biyo murakoze